Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka kumva amen zanyu. Ndashaka kumva amen zanyu. Turashobora kuramukanya mu kuvuga amen zinguvu. Turashobora kuramukanya mu kuvuga amen zitatu zinguvu. Hallelujah. Bani baho mugisha. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndakwifurije kugenderwa namwe mu yera kubw'uno munsi udasanzwe. Nari mvuze mu Kirundi ngo ndakwifuriza kugenderwa namwe mu yera kuri uno munsi udasanzwe. Hallelujah. Sinibagira gushimira abarongozi, abavyeyi b'ishengero, abavyeyi bacu abaduha kano karyo kugira ngo dushobore gukorera abana b'Imana. Niteka ridasanzwe gukorera kuri kino gicaniro abavyeyi bacu bicaye. Hallelujah. Urashobora kudatahura ico mvuga ariko ndabizi neza ko umutima wanje ushima. Biboneka gake mu mashengero make aho abavyeyi bizigira bo bareze bagakorera ishengero nabo bicaye. Urashobora kumfasha tugakomera amashi menshi uburongozi bwacu. Turashobora gusumvya ngaho gukoma amashi menshi. Turashobora gukomera amashi mpemu yera. Turashobora gukomera amashi menshi mpemu yera. Hallelujah. Hallelujah. Kandi namwe ndabubashe cyane kuko murabatoranijwe n'umwami. Murabaragwa b'Imana. Hallelujah. Kristo yabaviriye amaraso y'igiciro kinini. Nico gituma kubahagarara imbere mba ndabubashe cyane. Amen, amen. Ngomba kubaha kaze mu ijambo ry'Imana kubw'uno munsi udasanzwe Imana yatugeneye ko duhimbaza ukuza kwa mpemu yera kwishengera. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Ndashaka kumva abantu bavuga amen nk'abakangutse. Ndashaka kumva abantu bavuga amen nk'aborohewe kuyivuga. Hallelujah. Numunsi udasanzwe aho ishengero rihimbaza ukuza kwa mpemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Nimwiyumvire yaba ishengero ritagira mpemu yera. Nimwiyumvire yaba dukorana ata mpemu yera baho. Hallelujah. Nta tandukaniro riba rihari hagati y'ishengero n'ishira hamwe. Imana ihabwe icubahiro. Nta tandukaniro riba rihari hagati y'ishengero n'ishira hamwe. Ariko turashima Imana cyane ko mpemu yera yaje gushigikira ishengero rya Kristo. Turashobora kuvuga amen. Yishira hamwe rihari hahura abantu nk'uko duhuye bakaganira ku vyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vyerekeye abantu, vyerekeye isi, vyerekeye iterambere, vyerekeye kumererwa neza gushika ahantu kure. Hallelujah. Ariko iyo nyene ishira hamwe ahungabanye n'ishira hamwe rirahungabana. Kandi kenshi birarangira ishira hamwe risambutse. Ariko ishengero riratandukanye cyane n'ishira hamwe. Praise God. Hallelujah. Ishengero riratandukanye n'ishira hamwe. Ishengero si ishira hamwe rukristo. Ishengero n'umugambi Imana yatanguye, n'umugambi w'Imana kwisi. Hallelujah. Praise God. Ndashobora kumva abantu bavuga amen. Ndashobora kumva abantu bavuga amen. Ndashobora kumva abantu bavuga amen gusumba ngaho. Hallelujah. Ndashobora gusaba pastor akansomera mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 umurongo wa 31 kugira ngo mwumve ico ndiko ndavuga. Mwiyumvire yaba dukorana, yaba twegerana tutagira mpemu yera. Nta tandukaniro riba rihari hamwe n'ishira hamwe. Hallelujah. Ariko reka twumve ingene ishengero Imana yarisize mu kibanza gitandukanye n'iryo shira hamwe rimwe abantu bamenye Imana bariko barashiraho imigambi yabo kubw'intumbero nziza. Ishengero rafite ikintu gisangije gitandukanye n'ishira hamwe rukristo. Hallelujah.
Imana ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Haravuga ngo nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro rirahangama. Tugende buke buke. Ishengero ryose ryari Yudaya n'i Samariya rigira gute? Rirahangama. Rirahangama. Rigira amahoro. Reka tugende buke buke. Haleluya. Praise God. Ishengero ryose ry'Yudaya n'i Samariya hari ikintu ryaronse, hari ikintu Imana yarihaye, ikintu citwa amahoro. Icya kabiri Imana yarihaye ni uguhangama. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Imana yarihaye guhangama, Imana iriha kugira amahoro. Hallelujah. Emausi tuzohangama kandi tuzogira amahoro. Numvise amen z'abantu batanu bonyene. Pastor gasubiremo. Nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro. Rigira amahoro. Rirahangama. Aya mahoro ndaza kubabwira neza yava. Aya mahoro ndaza kubabwira neza katazana n'ivyiyumviro by'abantu. Aya mahoro ntakomoka mu kindi kintu, ari ahantu aza kuzana. Uku guhangama ishengero ryagize hose. Hose, bwira mugenzi wati hose. Sura kandi ubwire ngo hose. Haleluya. Bagize uguhangama, baratsimbatara, barakomera, bagira amahoro hose. I Yudaya, i Samariya, ahantu hose ishengero ry'umwami ryaragize amahoro, ryarahangamye. Bandanya twumva. Kandi rigenda ryubaha umwami Yesu. Ryagenda ryubaha umwami Yesu. Rihagarikiwe na mpwemu yera. Ryari rihagarikiwe na mpwemu yera. Riragwira. Riragwira. Praise God. Praise God. Bwira mugenzi wati iri ni ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Iri ni ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Iri ni ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ryarahangamye, ryaragize amahoro, ryarubasha Imana kandi ryaragwiriye. Hari ibintu bidakunda igihe mpwemu yera atahari. Praise God. Hari ibintu bidashoboka igihe mpwemu yera atari we afise ikibanza mu ishengero. Turi mu bihe ishengero ry'imye ikibanza gikwiye mpwemu yera. Turi mu bihe ahantu mpwemu yera atakivugwa. Turi mu bihe ahantu mpwemu yera atagihabwa icubahiro. Turi mu bihe ahantu gukora kwa mpwemu yera gufatwa nk'imikorere ya Satani. Haleluya. Hariho impact, hariho ivyamwa tudashobora kubona mu ishengero iyo tudahagarikiwe na mpwemu yera. Ndashima Imana ku bwa Emmaus. Kari ishengero ryatangujwe na mpwemu yera. Ndashobora kumva amen yawe. Ndashobora kumva amen zitatu zawe. Ndashima ku bwa Emmaus. Kari ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Tuzogira amahoro. Bwira mugenzi aba tuzogira amahoro. Mubwira atazoho kubaha Imana. Mubwira atazoho guhangama. Mubwira ngo hazoho kugwira. Aho tuzoja hose. Narigeze kumva umuntu mwambwira ngo twaragiye gutanguza ishengero ahantu, ngo birangira twugaye kubera abapfumu, birangira twugaye kubera abaruzi, birangira twugaye kubera gucanamwo. Ivyo birashoboka cyane. Ikibazo namubajije ngo mbega mpwemu yera yari yabarongoye kuja gutangura, kwiyumvira gutangura igikorwa cy'Imana ntibikwiye, kwiyumvira gushinga ishengero ntibikwiye. Urafise ubumenyi ni sawa, urafise amavuta ni sawa, urafise abantu bokumva ni sawa, ariko urakeneye guhagarikirwa na mpwemu yera. Praise God. Praise God. Ishengero rya Kristo mu gihe cha persecution, igihe cy'ihamwa ryarabayeho kubera ryari rihagarikiwe n'umuntu yitwa mpwemu yera. Niwe tugomba kuvuga. Bwira mugenzi wawe niwe tugomba kuvuga. Niwe tugomba kuvuga uno munsi. Uno munsi turaserebra kubaho kwiwe.
kandi ndizera ntakekeranya yuko hariho manifestation ya mpwemu yera uyu munsi iza kuza ku buzima bwawe. Peu importe igihe umaze usenga, sinzi ingene umerewe, ariko icyo nzi neza ntakekeranya igihe yaza ubwa mbere ku ntumwa, umwe wese yamuhaye ibyiwe. Haleluya. Umwe wese yamuhaye ibyiwe, nta numwe yahaye nk'ivy'uyundi. Bamwe bari begeranye bicaranye bavugana bavanye muhira bariko barakora ibikorwa bimwe, ariko ngo mpwemu yeraje umwe wese ngo yaje nk'ikimenyetso cy'umuriro, aza ku mutwe, umwe atangura kuvuga gwiwe, uwundi atangura kuvuga gwiwe. Uyu munsi ndakwatuye k'ikintu kimwe, uyu munsi Imana iguhe kado yawe specifique ku buzima bwawe biciye muri no sezerano twahawe rya mpwemu yera. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Bwira mugenzi wawe tuno munsi witege kado yawe ya mpwemu yera. Sura kandi umunyiganyize gose. Ubonye atanezerewe uca umuva impande, umubwira ati wakiri kado yawe ya mpwemu yera. Ingene aza kubikora sindabizi, ariko icyo nzi neza nuko ahantu hose ahawe ikaze arakora, ahantu hose yubashwe aragaragara, ahantu hose imitima yugurutse mpwemu yera aragaragara, akagaragaza n'ubushobozi bwiwe. Uyu munsi, haleluya, uyu munsi utahana ikintu mpwemu yera yaguhaye nk'ikimenyetso ku buzima bwawe. Uyu munsi uve hano ufise ikintu caje ku buzima bwawe nk'ikimenyetso mpwemu yera asutse kuri wewe. Praise God. Ngomba kwigisha ikintu kivuga ngo agaciro, amen amen, agaciro n'akamaro ka mpwemu yera mu buzima bw'abizera. Agaciro cyangwa akamaro ka mpwemu yera mu buzima bw'abizera. Biragoye kuvuga mpwemu yera, biragoye kumwigisha, biragoye kumudonda, nk'uko umwana bigoye kadonda makuru ido nido ry'umuvyeyi wiwe, niko biza kungora kuvuga kuri mpwemu yera, kuko mpwemu yera n'umuremyi, mpwemu yera n'Imana, nanje ndi caremwe ciwe. Biragoye kuza kumuvuga, ariko icyo nizeye nuko aza kuma amajambo akwiye abereye ashobora kuba ku kwizera kwawe. Birashoboka ko wamuronse, haleluya, ariko uyu munsi nimba waramuronse uraza gukariha. Itangazo rya mbere ndakuzaniye, nimba wararonse mpwemu yera uraza kuva ngaho ukarisha, uraza kuva ngaho ukarisha, uraza kuva ngaho ukarisha. Bwira mugenzi wawe turaza kuva ngaho ukarisha. Nimba utararonka mpwemu yera naho niko karyo kawe, niko karyo kawe. Nyiganyiza mugenzi wawe umubwira ati nimba utararonka mpwemu yera niko karyo kawe, nimba waramuhawe naho uno munsi aragukarisha. Praise God. Ndashaka kumva amen z'abantu bari muri kino kibanza. Ndashaka kumva amen z'abantu bari muri kino kibanza. Ndashaka kumva amen z'abantu bari muri kino kibanza. Turashobora kuvuga amen gatatu. Haleluya. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Ezekiel 36. Umurongo wa 26 n'umurongo wa 27. Ezekiel 36. Umurongo wa 26 n'umurongo wa 27. Kandi nzobaha umutima musha, kandi nzobaha umutima musha, mbashiremwo impwemu musha, nzobashiramo impwemu musha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye. Banza urindire gato, Imana iriko iravuga ngo hari ikintu izokora mu bantu, hari ikintu izokora mu bantu cyo kubaha umutima mushasha. Aha, izogira gute? Gasubiremo gato. Nzokura umutima ukomeye nk'ibuye, Imana izokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mu mibiri yacu, mbahe umutima woroshe, zobaha umutima woroshe nk'inyama, nk'inyama. Aha, kandi aha, nzobashiramo mpwemu wanje, nzobashiramo mpwemu wanje, ndabagendeshereze mu byagezwe byanje, alegazovaya, nzobashiramo mpwemu wanje, je ndabagendesha hehe? mu byagezwe Mu byanje. byagezwe byanje. Amen.
haleluya. Imana iriko iravuga ngo yari inyotewe, yari ifise proje, yari ifise umugambi yuko umunsi umwe izofata umutima w'umuntu ikawukuramo umutima ukomeye. Kuko kera vyari bigoye yuko umuntu yitondera ivyagezwe, vyari vyinshi ku buryo mu gitabo cy'Abigalatiya hatubwira ngo woshaka no gutsindanishirizwa n'ivyagezwe vyoba vyiza ko yitondera ivyagezwe byose vyo mu gitabo cy'ivyagezwe. Praise God. Guhera kera abantu ntibashobora kugororokera Imana, ntibashobora kubaha Imana, ntibashobora kunezereza Imana, barashobora bimwe ibindi bikabagora. Mugabo Imana yamanye mu vyiyumviro vyayo yagumanye agaciro ku kiremwa cyayo, iriyumvira kutazogitakaza, irahitamo kuzogihindura icyaremwe kindi kidafise ingufu mu mutima. Haleluya. Kidafise ugukomanara mu mutima, kidafise kononekara, ariko icyo cyaremwe kandi gishobora kugendera neza mu byagezwe. Praise God. Praise God. Praise God. Mwiyumvira ko byoroshe guhera kuri Adamu gushikana kuri Mose gushikana kuri Yesu, nta numwe yashoboye kugendera mu byagezwe kuko byarakugora. Abaroma 8:3 hatubwira ngo kubera ko ibyagezwe bifise inkomezi ku kameremere kacu, ntibyakunda yuko umuntu ashobora kugendera mu byagezwe, ntibyakunda yuko umuntu ashobora kunezereza Imana. Muga mu munsi umwe Imana iragira proje, iragira ibyiyumviro, ibibwira Ezekiyeli ngo hari ikintu nzokora mu bantu, nzobakuramo umutima ukomandanye, ndabashiramo umutima bushaje. Si ibyo gusa ngo ariko kandi nzofata mu mibiri yabo shirayo mwemu wanje, nzoshirayo mwemu wanje. Uyo rero palila suvaya, uyo ngo niyaza azobashoboza kubaha Imana, azobashoboza ibyo byagezwe bitashoboye. Icya kabiri nibo azobatambukishiriza neza mu byagezwe Imana igomba. Praise God. Praise God. Praise God. Urashobora gukomera amashyi menshi mwemu yera, urashobora gukomera amashyi menshi mwemu yera. Mwemu yera niwe yaje kugira ngo umuntu abe. Iyo tuvuze praise God, iyo tuvuze ngo icyaremwe gishaje ntigishoboka hatabayemo uruhara rwa mwemu yera, ntigishoboka hatabayemo uruhara rw'uyu muntu witwa mwemu yera. Niwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe yatubyaye, niwe yatubyaye, niwe yatubyaye. Ntibikunda ko ushobora kugendera mu byagezwe Imana igomba utagira mwemu yera, kuko akamere k'umuntu karafise inkomezi. Praise God. Praise God. Kira mugenza wati felicitation kuba wararose mwemu yera, felicitation kuba wararose mwemu yera. Haleluya. None mwemu yera ninde? Uwo muntu bavuza azoza ninde? Uyo muntu ninde? Hari abantu bamwe bamuvuga yuko ari ubushobozi. Bwira mugenza wati si ubushobozi. Hari abantu bamwita ko ari ubushobozi bw'Imana, hari abantu bamubona uko ariko si ubushobozi bw'Imana. Bwira mugenza wati mwemu yera si ubushobozi bw'Imana, ariko yaje hacyaboneka ubushobozi bw'Imana. Mubwire kandi ati yagaragaye haragaragara ubushobozi bw'Imana, ariko mwemu yera si ubushobozi bw'Imana. Oh, sinzi ko abantu bariko baranyumva. Hari abantu bariko baranyumva, abanyumva bavuge amen. Hari abantu bazi yuko mwemu yera ari inuma. Mwemu yera si inuma, oya, yaje mu ishusho y'inuma ariko si inuma. Yaje arafata ishusho kanaka, arafata ikimenyetso kanaka, ariko mwemu yera si inuma. Hari ikimenyetso kindi cyaje kigaragaza ukuza kwa mwemu yera, yaje nk'umuriro, ariko mwemu yera si umuriro. Bwira mugenza wati mwemu yera si umuriro, mwemu yera si inuma, si ubushobozi. Mwemu yera si umuriro, mwemu yera si amavuta. Abantu benshi ibyo byiyumviro n'ibyo bafise. Bwira mugenza wati tuvuge mwemu yera.
mpemu yera ninde? Mpemu yera hari ingene ijambo ry'Imana rimuvuga. Haleluya. Hari ingene ijambo ry'Imana rimuvuga. Ijambo ry'Imana rivuga yuko mpemu yera ari Imana. Bwira mugenzi ati mpemu yera ni Imana. Subira kandi umunyigenzi ati kangu kubimenye yuko mpemu yera ari Imana. Ibi rero iyo utabizi ikintu ca mbere kiba uramugunga icyubahiro ciwe. Iyo utabizi uramugunga adoration abereye, uramugunga amashimwe abereye. Ntushobora kumuhimbaza nk'uko ari, umubona mu giciro gito kuko hari abantu bamwibaza yuko mpemu yera ari umukozi wa data na Yesu. Nivyo canke sivyo? Hari abantu bavyiyumvira uko yuko mpemu yera yo bari umukozi wa data canke Yesu. Ariko mpemu yera ni Imana yuzuye 100%. Bwira mugenzi wawe ati mpemu yera ni Imana yuzuye 100%. Subira kandi umunyiganyiza ati mpemu yera ni Imana yuzuye 100%. Haleluya. Haleluya. Niwe yaremye. Niwe yaremye. Yobu avuga mu gice cya 33 umurongo wa 4 ngo mpemu uhoraho niwe yandemye. Dukomera amashi mpemu yera. Mpemu yera niwe yandemye. Sura kandi mubwire mugenzi ati mpemu yera niwe yakuremye. Muca mwumva neza igihe tuvuga mu itanguriro rimwe umurongo wa 26 havuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ntiyari kiravuga yishize mu bwinshi ari imwe, ariko ryari ikoraniro rya data Yesu na mpemu. Praise God. Mpemu yera niwe yandemye. Ikigaragaza yuko ari Imana nuko afise ubushobozi bwo kurema. Bwira mugenzi wawe atarafise ubushobozi bwo kurema. Kandi no munsi araza kukugira ukundi gushasha. Yahozeho imbere y'iremwa ry'abantu n'ibintu. Yahozeho. Haleluya. Mu itanguriro rimwe umurongo wa 2 niko hatubwira yuko yahozeho, yamyeho ngo yatambatamba hejuru y'amazi. Praise God. Praise God. Mpemu yera abera hose icyarimwe. Bwira mugenzi wati mpemu yera abera hose icyarimwe. Zaburi 139 umurongo w'7 n'u8 ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega mpemu wawe no muhungira he, noja ni kuzimu naho ariyo. Bwira mugenzi wati mpemu yera abera hose icyarimwe. Haleluya. Mpemu yera ashoboye byose. Luka 1:35 haratwereka ingene mpemu yera ashoboye byose. Mpemu yera azi byose. Igice cya mbere cy'Abikorino igice cya 2 umurongo w'10 na 11 hatwereka yuko mpemu yera azi byose, ngo niwe azi n'ivy'amabanga y'Imana. Haleluya. Niwe azi ivy'amabanga y'Imana, ibinyegejwe mu mutima w'Imana. Mpemu yera arabizi. Mpemu yera arabizi. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi kitwereka yuko mpemu yera ari Imana nuko mpemu yera yigenga, arafise uguhitamwo, arafise volonté, arafise kugira ibintu kwa bigomba. Haleluya. Igice cya mbere cy'Abikorino igice cya 12 umurongo wa 11 hatubwira yuko agabira wose uko agomba, arafise amahitamwo uko agomba. Bitwereka ko mpemu yera ari Imana kandi mpemu yera arera. Bwira mugenzi wawe ati mpemu yera arera. Mubwira ati mpemu yera arera. Mu Gifaransa bavuga neza ngo Saint Esprit ni mpemu yera. Ni mpemu yera. Amen amen. Twamaze kwifata mu ijambo rimwe, ariko ni impemu yera. Ni mpemu irera. Iyo mpemu iri parfait, iratunganye, nta mucafu w'icyaha uyiriko. Haleluya. Turaza kubigaruka ko neza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nico gituma bakunda mpemu yera barakunda kwezwa. Nari mvuze ngo bakunda mpemu yera barakunda kwezwa. Bwira mugenzi wawe bakunda mpemu yera barakunda kwezwa. Kuko ijambo ritubwira ngo mubabera nk'uko nawe ari wera.
none uyo muntu yitwa mpwemu yera Yesu nawe yamuvuze ko gute? Amen, amen. Yesu yamuvuze ko gute? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo w'indwi gushikana ku murongo wa 15. Hari ingene yamuvuze Yesu. Muvyumvirize aya majambo y'uburemere mpwemu yera ahabwa na Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu bariko baranyumva? Hari abantu banezerewe no kumva mpwemu yera. Yesu yaramuvuze ko yamwise ngo, yavuze ngo ni byiza yuko ngenda ngo kugira ngo uyo ashobore kuza. Uyo Yesu yamwise umwitsa, 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 umwitsa. Haleluya. Yesu yamwise umwitsa. Usomye mu rurimi rw'igifaransa bamwita consolateur. Haleluya, haleluya. Mu gifaransa bamwita consolateur. Iryo jambo consolateur uritwaye mu kigiriki ukaritwara mu giheburayo ryitwa parakletos. Bwira mugenzi wati parakletos, parakletos. Iri jambo mu kirundi rivuga ngo umwitsa ntiritomoretse neza, ntiryumvikana neza. Mu gifaransa bavuga ngo niwe mu consolateur. Yesu yamwise mu consolateur. Mugabo ugiye mu nkomoko y'iryo jambo yitwa parakletos. Parakletos bisigura iki? Ubwa mbere bisigura ngo c'est un avocat. N'umuavoka. Haleluya. N'umuavoka. N'umuavoka. Bwira mugenzi wati mpwemu yera n'umuavoka wawe. Sura kandi umunyigayiza umubwiye ngo mpwemu yera n'umuavoka wawe. Mu yandi majambo mpwemu yera n'umushingwa manza wawe. Mpwemu yera n'umushingwa manza wawe. Subira kandi umunyigayiza ati vyumve neza ico mpwemu yera Yesu yamuvuze ko n'umuavoka n'umushingwa manza. Kandi iryo jambo parakletos risigura ngo n'umu intercesseur. Haleluya. Abaroma 8 hatubwira ngo uyo yamatunihira iki? Itogira gute? Aradusengera. Ngo kuko uyo niwe yamadushigikira mu gusenga kubw'intege nke zacu. Bwira mugenzi wati mpwemu yera n'umu intercesseur. Mubwira ati nimba urondeye mu intercesseur akomeye ni mpwemu yera. Haleluya. Mpwemu yera niwe yishirako, niwe yishirako ibirego vyawe n'umuavoka wawe kandi n'umu intercesseur wawe. Hari abantu bariko baranyumva? Hari abantu bariko baranyumva? Haleluya. Bwira mugenzi wa turakeneye mpwemu yera. Mubwira turakeneye mpwemu yera. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko ukeneye mpwemu yera. Yesu yavuze ngo uyo niwe twahawe ngo atwigishe vyose. Kuko niwe azi vyose. Ni mpwemu yera azi vyose. Niwe twahawe ngo atwigishe vyose. Muravyibuka? Amen, amen. Haleluya. Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe ababwira ngo ni byiza ko ngenda kugira ngo uwaze niwe azobigisha vyose, ariko kandi ngo narifise ibintu byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kuvyihanganira. Reka ndababwira ukuri, umuntu afise mpwemu yera arafise ibintu byinshi azi gusumba umuntu asoma Bibiliya gusa. Umuntu asoma Bibiliya gusa nk'igitabo mu bindi arashobora kugira amakuru menshi kuvyerekeranye n'ubwami bw'Imana na Yesu, ariko mpwemu yera ni wakwigisha ivyo Yesu atakubwiye. Turashobora kumukomera amashi menshi. Uyo niwe azobigisha vyose. Mu yandi majambo Yesu yavuze ngo ni byiza ko ngenda narifise ibintu nobabwira mugabo mutoshobora kwihanganira. Ngo mugabo uyo niyaza niwe azobigisha vyose. Nukuvuga yuko igikorwa, amajambo, inyigisho, ubumenyi Yesu ataduhereje mpwemu yera niwe yaje kubusozera.
nico gituma abakunzi bamwe mu yera bafise ibintu byinshi bazi kuri Yesu gusumba basoma Bibiliya gusa. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva. Bwira mugenzi wawe turakeneye mpemu yera gusumba ikindi kintu cyose. Mubwire kandi turakeneye mpemu yera. Niwe twahawe ngo atwigishe byose ukuri kose. Murazi ikintu cya mbere mpemu yera atwigisha. Mpemu yera ntatwigisha kumenya adresse z'abantu. Twebwe turi mu ishengero prophetique. Twebwe turi mu ishengero ry'ubuvugishwa. Biroroshe cyane kumenya diacre iwe ivyo akora n'ivyo azokora ejo na hirya y'ejo. Mugabo nagira ndababwira yuko intumbero ya mbere ya mpemu yera si ukutubwira abandi, ni ukutubwira Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Bibiri tubwira hanyene ngo kubera ko azobamenyesha jewe. Mu Gifaransa bavuga ngo azoglorifia jewe, azobabwira jewe, azoshira hejuru jewe. Ikintu ca mbere mpemu yera akora si ukukubwira ibintu vyawe, si ukukubwira nimero y'ibirato vyawe, si ukukubwira ahantu uzoja, ni ukukubwira umwami wawe neza, ni ukuguhishurira Kristo neza, ni ukukwereka ishusho y'umwami Yesu neza. Ngo kukuyo azoshimagiza nde? Mpemu yera ntaza mu buzima bwacu kugira ngo ashire hejuru uwumufise. Mpemu yera ntaza mu buzima bwacu kugira ngo agaragaze umunyengabire. Mpemu yera aza mu buzima bwacu kugira ngo ashimagize Yesu. Urashobora gukomera amashyi menshi mpemu yera. Urashobora gukomera amashyi menshi mpemu yera. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyo ngo niwe yemeza abantu icyaha. Niwe yemeza abantu icyaha. Igihe wumva ubutumwa bwiza, ninde yakugondoje ngo wizere? Igihe wumva ubutumwa bwiza, ninde yakwemeje kuri umunyavyaha? Ninde? Nta wundi. Kuko igihe wabikora nta bantu mwari kumwe. Mugabo mpemu yera niwe yemeza umuntu icyaha. Haleluya. Niwe kwemeza ivyo abantu batabonye. Niwe kwemeza ivyo we utovuga. Niwe kwemeza ivyo utazi ko ari icyaha. Mpemu yera yaje kugira ngo yemeze abanyavyaha kari abanyavyaha. Kandi uyo ngo niwe azodushikana ku kugororoka kose. Urashobora kumukomera amashyi. Abona mwarambiwe no kumva mpemu yera. Uyo niwe azobamenyesha ibihe bigira bize. Haleluya. Turi mu bihe vya nyuma, siko none? Turi mu bihe vya nyuma. Turakeneye mpemu yera cyane. Bwira mugenzi wawe turakeneye mpemu yera cyane. Hazoza ibintu byinshi kandi biratubwira ngo mu bihe by'iherezo hazoza ibintu byinshi ku buryo n'abatoranijwe bamwe bazova ku kwizera kwabo. Kubera iki? Daniel acavuga ngo mugabo abagize ubwenge ngo bazogira iki? Bazobimenya. Bazomenya iki none? Bazomenya gute none? Ibihe turiko turajamwo ni bihe bigoye aho dukeneye mpemu yera cyane gusumba amafaranga. Urakeneye mpemu yera, urakeneye ijwi rya mpemu yera cyane. Muri bino bihe turiko turajamwo gusumba ikindi kintu cyose wiyumvira ko gifite agaciro mu buzima bwawe. Kuko ibihe tugiye kujamwo, twatanguye no kujamwo, ni bihe bigoye. Abantu bonyene bazohagarara ari abantu buzuye mpemu yera. Haleluya, haleluya, haleluya. Abasinzire bavuge amen. Okay. Haleluya. Bane habwe icyubahiro. Ngomba kuvuga kandi kuri mpemu yera bino bintu. Mpemu yera uburyo abana natwe mu buryo butatu. Mpemu yera ashobora kubana natwe. Haleluya. Ari kumwe natwe. Ari kumwe natwe. Ico ni cyambere. Icya kabiri ari muri twebwe. Icya gatatu ari kuri twebwe. Ndabisubiramo. Mpemu yera ari kumwe natwe. Mpemu yera ari muri twebwe. Mpemu yera ari kuri twebwe. Bwira mugenzi wawe ati mpemu yera ari kumwe nawe. Mpemu yera ari muri wewe. Kandi mpemu yera ari kuri wewe. Subiramo kandi ati mpemu yera ari kumwe natwe. Ari muri jewe. Kandi ari kuri jewe. Subiramo kandi ati mpemu yera ari kumwe natwe. Ari muri twebwe kandi ari kuri twebwe.
hindukira ubwire mugenzi bati mpwemu yera ari kuri wewe, ari muri wewe, ari kumwe nawe. Raba uri inyuma yawe mubwira ati mpwemu yera ari kumwe nawe, ari muri wewe kandi ari kuri wewe. Haleluya. Ibyo ni ibintu bitatu ngomba gutangamo igicapo. Amen, amen. Bibiliya bitwereka neza, iyo dusomye Bibiliya turumva mwana majambo ngo azobana namwe, sivyo? Hanyuma ngo ari muri twebwe. Na Yesu yavuze ngo mpwemu yera ari kuri cewe, yarandobanuye vyose, aba kuri wewe, aba muri wewe, abana nawe, bivanye n'ibihe, bivanye n'ibikorwa agomba gukora muri wewe. Reka ndabaha igicapo. Praise God. Reka ndabaha igicapo. Muravyibuka igihe Nowa yari mu bwato. Nowa igihe yari mu bwato, yagiye mu bwato atwara y'inuma, hanyuma umwuzure uratera. Uyo mwuzure umaze gutera, hageze yuko umwuzure ukama, Nowa yakoze iki? Yafashe inuma, azova kare Maria, yafashe inuma arayirekura, iragenda. Ahantu yagiye yarabuze aho ihagarara, yarabuze ihagarara. Igarutse yamuzaniye information. Nowa yaramenye yuko aho hantu atahana inuma yaronse ihagarara, yabuze ikibanza, inuma iragaruka. Praise God. Praise God. Icya kabiri ngo yasubiye kandi arayirekura, iyo numa iragenda. Igiye yamuzaniye iki? Akatsi, agati. Nowa yari umuntu w'imhemu, acara bimenya ati mu bisanzwe yaronse ahantu hatoyi ironka itora akantu, mugabo ntiyohaba. Yagiye mugabo iragaruka. Praise God. Igihe gatatu Nowa yarayirekuye, iragenda ntiyagaruka. Mwiyumvira ko byasiguriye? Reka ndabigusigurire. Haleluya. Vyasigura igicapo cy'ukungene mpwemu yera azoza mwisi. Uti gute? Inuma ya mbere yagiye ikabura ahihagarara. Muvyibuke yuko mu isezerano rya kera mpwemu uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi, nta kibanza yaragize gute? Yarafise. Praise God. Yaronka ahantu haca, nta buzima bwari buhari. Nk'uko isi yari yuzuye amazi, karoba sovaye, nk'uko isi yari yuzuye amazi, yari yuzuye amazi, irabura ikibanza, niko kera mpwemu yera yatambatamba hejuru y'amazi. Ntiyarafise ikibanza, ntiyarafise ahantu yicara, ntiyarafise ikaze, nta bantu bari bari kugira ngo aronka haba. Igihe cya kabiri Imana, haleluya, yatumye mpwemu ku bantu bakeyi gusa, bitwa abavugishwa, bitwa abaherezi, bitwa abanaziri, haleluya, bitwa abami. Bari abantu bakeyi mpwemu yera yazako. Ya numa yagenda ikaronka hagati, vyasigura ngo muri ico gihe c'abavugishwa n'intumwa ni mpwemu yera, haleluya, yari karaza akaronka abantu bakeyi. Kuko mpwemu yera yaza kubavugishwa, kubami, kubaherezi no kubanaziri. Kwa kundi ya numa yagenda ikaronka hagati gatoyi, ikagaruka ikabwira no bati mu bisanzwe hariko haraza ubuzima mugabo ntitwobayo n'ahantu hato. Niko mpwemu yera yaje ku bantu bakeyi. Mugabo igihe kimwe Yoweri acaravuga ati ndabona generation aho mpwemu yera atazogenda ngo agaruke, aho mpwemu yera azogenda akabana nabo. Sharebra suvalia ati ndabona abakobwa, ndabona abahungu, ndabona abatama, ndabona ati iyo generation ndayibona. Ni hahandi rero Nowa yarungika ya numa ikagenda igaherayo. Twarahawe mpwemu yera. Sarebra suvagadia. Bwira mugenzi ati waragabiwe mpwemu yera, waramuhawe. Haleluya. Praise God. Praise God. Praise God. None uyo mpwemu yera yakoze gute? Haleluya. Ndazi ko tuza kubona ingene akora, sivyo? None
turi mu ishengero rya mpemu yera arafise umwidegenzo wo gukora. None n'ibyaha bimenyetso vyagaragara ku muntu mpemu yera yajeko ko twumvise yuko yigeze kuza ku bami, yigeze kuza kubavugishwa, yigeze kuza kubaherezi, yigeze kuza handi. None yaje abantu bamera gute? Karosa bra adiyamanda. Bwira mugenzi wawe ati abantu ntibasubira kuguma bameze uko bari bameze. Subira kandi ubwire mugenzi wawe uti abantu ntibasubira kuguma bameze uko bari bameze. Kandi nawe uno munsi ndakwijeje kubw'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana ntuza kuguma umeze uko wari umeze mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntuza kuguma umeze uko wari umeze. Haleluya. Haleluya. Otiniyeli abandika mwandika abacamanza igice cya 3 umurongo w'10. Otiniyeli mpemu yera muje ko byagenze gute? Karosebra edova aya. Byagenze gute? Mpemu yaraje kuri Otiniyeli. Otiniyeli ngo yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanje. Mugabo igihe kimwe Abisirayeli ngo bakoze iby'Uhoraho abona kari bibi, bakora iby'Uhoraho abona kari bibi. Hanyuma bagenda baba mu buja. Mugabo basubira gusenga, babwira Imana ati Imana dukize, dutabare. Imana yahagurukije umugabo yitwa Otiniyeli ngo mpemu Uhoraho aca muzako. Bibiliya itubwira ngo yaciye ahinduka iki? Umucamanza. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva. Hari umuntu ariko aranyumva. Otiniyeli yahindutse iki? Umucamanza. Nawe uno munsi mpemu yera yarakuje ko ikintu cya mbere yaguhindura umwana w'Imana. Okay. Icya kabiri yagize uri umugororotsi. Haleluya. Icya gatatu uri umuragwa w'Imana. Haleluya. Icya kane uri umwami n'umuherezi. Bwira mugenzi bati aho mpemu yeraje abantu ntibaguma bameze uko bari bameze. Aho mpemu yeraje ubuzima bw'umuntu ntibuguma ku rwego bwari buriko. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Otiniyeli yahindutse iki? Umucamanza. Nawe uno munsi uraza guhinduka ikindi kintu mu izina rya Yesu. Uraza guhinduka uteye ubwoba. Uraza guhinduka uteye ubwoba. Uraza guhinduka uganza abapfumu n'abarozi. Uraza guhinduka ikindi kintu. Ntushobora guhura na mpemu yera ngo ugume umeze uko wari umeze. Urashobora gukoma amashyi menshi ku bwa mpemu yera. Otiniyeli mpemu Uhoraho yamuje ko rimwe gusa. Mugabo ngo yahindutse umucamanza. Nimwiyumvire ni gute umuntu yari asanzwe ubwo nyene agendewe na mpemu yera mugabo ahindutse umucamanza. None umucamanza agira iki? Yari afise autorite, yari afise kuroranya, yari afise ibintu bitekeye muri we atahorana. Uyu munsi nimba turiko turaserebra, nimba turiko turavuga kubaho kwa mpemu yera, kuza kwa mpemu yera araza kuguhindura uyundi muntu mu izina rya Yesu. We uvuze amen bikube ko byigwije kandi mu izina rya Yesu. Haleluya. Praise God. Praise God. None Samsoni nawe igihe mpemu yari yamuza kakabushungwe byagenze gute? Mbariza mugenzi wati byagenze gute? Samsoni baramufasha, baramuboha n'iminyororo, baraboha cyane. Ngo mugabo ngo mpemu yera, mpemu Uhoraho yabaza ko akabushungwe, akimuza ko ngo iminyororo yari muboshe yose irabudagurika. Uno munsi bikuboshe mu izina rya Yesu. Uno munsi byakubujije gutera imbere, ibyaboshe ubuzima bwawe, ibyakuboshe ngo bikugumize mu byaha, ibyakuboshe ngo ntushike kure, ibyakuboshe ku bwa presence ya mpemu yera birabudagurika byose mu izina rya Yesu Kristo. Amashyi menshi kuri mpemu yera. Haleluya. Haleluya. Ngo iminyororo ngo yarabudaguritse. Kandi mpemu Uhoraho yabamuje ko gusa akabushungwe. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe ati wewe nakikuza kakabushungwe ari muri wewe en permanence. Subira kandi umubwira ati ari muri wewe, ahorana nawe, ari kumwe nawe, ari kuri wewe, ari muri wewe. Bwira mugenzi wawe ati ari muri wewe, ari kuri wewe, ari kumwe nawe. Subira matari kumwe nawe, ari muri wewe, ari kuri wewe. Wowe ntuzokora ibyo Samsoni yakoze gusa, uzokora ibihebuje mu izina rya Yesu.
haleluya. Igihe kimwe kandi uyu mugabo yitwa Samson abona idubu, intambwe iteye ubwoba, haleluya, ngo arayifata, ngo arayitabagura kubera mpemu yera yaramujeko. Uyu munsi ndabona ibintu biza gutabagurwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi yagira amadosi atabagurwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi yagira ibicaniro bimenagurwa mu izina rya Yesu. Kuko mpemu yera turaserebura kubaho kwiwe no gukora kwiwe mu ishengero rya Emausi. Arafise ikibanza, niyo mpamvu ivyari bikomeye nk'intambwe wuzuye mpemu yera byose biratabagurwa mu izina rya Yesu. Byose biratabagurwa mu izina rya Yesu. Byose biratabagurwa mu izina rya Yesu. Urashobora kuvuga amen gatatu? Aya amashimesh kuri mpemu yera. Ivyo ndiko ndavuga ni ibikorwa vya mpemu yera ku bantu yajeko akabushungwe. Yarabasova kadeba. Akabushungwe gusa. Ariko twebwe turi kumwe nawe en permanence. Turi kumwe nawe ibihe byose. Ari muri twebwe. Ari kumwe natwe. Ari kuri twebwe. Bwira mugenza wati ari muri wewe. Ari kuri wewe. Kandi ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe. Uno munsi ari ibikorwa aza gukora mu buzima bwawe. Uyu munsi ari kinaza gukora mu buzima bwawe. Nagira ngo ubwire nimba waje hano witeguye. Uyu munsi ari kimenyetso aza gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Uyundi mugabo mpemu yera yajeko yitwa Eliya. Rebra sovagaria. Yitwa Eliya. Eliya nawe byagenze gute? Igihe yagomba gutandukana na Elisa, ngo mpemu uhoraho yaramubwiye ko hageze kagenda. Mugabo Elisa arabimenya, aramuherekeza, barajana bashika kuri Yorodani, bagenda handi, baragiye kuri Yeriko, bagenda mu bisagara bitandukanye. Haleluya. Mugabo ngo abavugishwa nabiga ivyo kuvugishwa baraza barabwira Elisa ati mbega wewe urazi ibigira bibe? Ati ego ndabizi, nabimenye. Habiki atagira genda. Amaze kugenda abantu nibabonye uko yagiye, mugabo Elisa yarabonye ingene yagiye. Abo bavugishwa nyene bari muri ekole prophétique ngo baca babwira Elisa ati Elisa, haleluya, haleluya, ati Elisa, ibyo ari byo byose Imana yatwaye Eliya imuta ku musozi udashikirwa. Ati yamutwaye arakamangana, yamutwaye kumubika ku musozi, ati genda umurondere, hari igihe uzomusanga ku musozi wa kure cyangwa umusange mu mwonga wa kure. Byasigura iki? Iyo mpemu yera gufasha arakora ibyo abantu batoshikira, arakora ibyo abantu batoshobora. Bari bazi yuko yamutwaye muri ubwo buryo bwo kumushira ku musozi, ariko nimba abantu baravyiyumviriye, nawe uno munsi uhoraho ku bw'amwe yera agushire ku musozi abapfumu badashikira. Ntiwanyumvise? Agushire ku musozi abarozi badashikira, agushire ku musozi ubukene budashikira, agushire ku musozi ingwara zidashikira, agushire ku musozi amarira adashikira, agushire kuri uwo musozi abantu badashobora kwegera. Sivyo byari byabaye ivyo bavuze, mugabe ivyo bavuze umunsi umwe Filipo yarabibaye. Ahejeje kubatiza inkone y'umunyetiyopiya Kaluza ba Adiyamanta, ahejeje kumubatiza, aramubatiza. Bibiri tubwira ngo yaciye akamangana, yiburukira mu kindi gisagara. Kubera iki? Ngo mpemu yera yaramutwaye. Uhoraho uno munsi agutwara kurenganya ibisagara wotebamwo, waruhiramwo. Uyu munsi mpemu yera agufate akurenganye ibirometero asuva katapa. Ibi bintu muravyumvaga abantu b'Imana? Je narigeze kuvyesperimenta, nari mu Nyanzarake, mpemu yera arambwira hajya ahantu ntuhace, murandabibwira abantu banyegereye. Maze kumva iryo jwi naherutse ndaho hantu, subira gutora ubwenge ndi mu nzu. Kazopa kalemaya, birashoboka. Bwira mugenza wati yo gutwara ugakamangana, yo gutwara
nka Filipo, ivyo abiga ivyo kuvugishwa babwiye Elisa ati ibyo ari byo byose uhoraho yamutwaye amushira ku musozi, ntitwabonye ingene yagiye, ntivyari vyabaye. Mugabo Filipo wewe Kalosa Valia, Bibiri tubwira mu byakozwe n'intumwa ngo mwemu uhoraho aramufata aramutwara, basubira kumusanga mu kindi gisagara. Murazi ibintu yarenganye ibitaro, yarenganye ubukene, yarenganye ibirometero, yarenganye uburuhe, nawe abigukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mwemu yera mu buzima bwacu akora ibikorwa bikomeye. Bwira mugenza wati ukunde mwemu yera, ukunde mwemu yera. Subira kandi umubwira ati ukunde mwemu yera. Subira kandi ubwire mugenza wati ukunde mwemu yera. Subira kandi ubwira ati ukunde mwemu yera. Haleluya, haleluya. Praise God, praise God. Mwisezerano rishasha naho aje habaye iki? Igihe nk'ubu, igihe mwemu yera yaza ubwa mbere mu ishengero, bariko barahimbaza, bariko barasenga. Ndashima Imana ko turi mu bihe by'amasengesho. Ndazi ko mwemu yera ataza kugusiga uko nyene, kuko n'ishengero rya mbere yarisanze mu bihe byo gusenga. Ngo bari biyugaranye bariko baragira gute? Bariko barasenga. Imana yari yabahaye isezerano ati mwemu uhoraho azoza. Amaze kuza habaye ibintu bitamenyerewe. Habaye iki? Ikintu cya mbere cyagaragaye kuri bo ni indimi z'umuriro. Umwe wese uno munsi uze gutwara ikimenyetso mu izina rya Yesu cyuko wari mu ikoraniro urimo mwemu yera. Habeho ururimi rw'umuriro ku buzima bwawe uno munsi. Ndabikwatuye ko mu izina rya Yesu. Kandi Imana irabigomba uno munsi nawe kubatizwa muri urwo ruzi rwa mwemu yera. Imana irabigomba kubatizwa muri urwo ruzi rwa mwemu yera. Imana irabigomba kubatizwa muri urwo ruzi rwa mwemu yera. Ngo indimi z'umuriro zarigabanije umwe wese. Ngo baciye batangura kuvuga indimi. Baciye batangura kuvuga indimi. Muvyumvirize neza. Izi ndimi bavuze, ntibavuze indimi zitamenyekana. Bavuze indimi zumvikana mu ndimi z'ayandi mahanga. Muraza kumva icyo ngomba kuvuga. Amen, amen. Ngo kubera ko ari Mesopotamiya, Abarabu n'abandi bo baravyumva ko bariko barahimbaza basenga Imana mu rurimi rw'iwabo. Ntibavuze indimi zitamenyekana muri kino gihe. Oya, bavuze mu ndimi z'ayandi mahanga. Baravuga basenga, umuntu atize ikirundi akavuga ikirundi, umuntu atize igishinwa akavuga igishinwa, umuntu atize igikoreya akavuga igikoreya, umuntu atize izindi ndimi akavuga izo. Nivyo Imana yabahaye. Igihe mperuka gusengera abantu mu ishengero mu Rutana, ndafise umwana umwe atari yarize amashuri. Haleluya. Ariko nteje kosengera buzure mwemu yera, yaciye yuzura icyongereza, atangura gusenga mu cyongereza, aruzura mu cyongereza, arasubira mu cyongereza, ashitse muri avuga icyongereza. Abizi icyongereza baraza barasuzuma, basanga avuga icyongereza. Nanje ndagenda ndasuzuma, dusanga avuga icyongereza. Ndandika ku rupapuro, asoma icyongereza, arasigura icyongereza. Ubu n'ubushobozi bw'Imana bugaragara iyo mwemu yera yamanutse. Nawe uno musi abigukorere mu izina rya Yesu. Urazi icyo bisigura? Nabwo n'ubushobozi kukaje yabahaye kumenya ivy'amahanga afise vyogora kumenyekana bidaciye mu ishure. Uno musi Imana irashobora kuguha ubuhinga abize kuri Université Harvard batigeze baronka, kuko we waburonkeye muri mwemu yera. Imana irashobora kuguha ibintu, Imana irashobora kuguha kumenya, Imana irashobora kuguha ibintu biremereye abandi bantu bataronse. Imana mu kubikora kugira ngo abantu bumve indimi zabo, yagombye kugaragaza abantu atabataciye ku ishure. Haleluya. Bamenye ko Imana ishoboye byose. Umunsi umwe nariko ndavuga ubutumwa kuri Facebook, haca handika umuntu wo mu gihugu kimwe cyo muri Aziya, yandika ibintu. Mwemu yera caranyugurura amaso, cantangura kubisoma, nanje ndamwandikira. Yashinze naye mu cyongereza avuga yuko ivyo namwandikiye vyari exactement nyene n'ingorane yararimo, kandi yarakijijwe ubu n'umwana w'Imana. Mwemu yera araguha, bwira mugenzi wataraguha ivy'amahanga kandi uri Umurundi. Arabishoboye vyose ni gwiwe. Yoguha ivyo muri Swede uri Umurundi, kuko ubushobozi bwose ni gwiwe.
Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ngo yabahaye kuvuga indimi z'abantu. Umuntu afise mpwemu yera ntasuzuguritse. Hallelujah. Umuntu afise mpwemu yera ntasuzuguritse. Bwira mugenzi wawe ati aramenya iby'Imana byose igomba akamenya. Icya kabiri cyabonetse mu isezerano rishasha, mpwemu yera amaze kuza mu gice cy'icumi mu byakozwe n'intumwa, Bibiliya itubwira ngo baciye bahabwa gushira amanga bavuga ubutumwa bwiza. Ikimenyetso cya mbere kikwerekana ko ufise mpwemu yera, urashobora guteba kuvuga mu ndimi zitamenyekana, ariko ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa bwiza urabugumana. Petero igihe atari bwaronke mpwemu yera yari umunyabwoba wa mbere, ariko mpwemu yera amaze kuza yegeranya abagabo barenga 3,000 ababwira ubutumwa bwiza, wa munyabwoba ashira amanga. Uno munsi Imana igusuke ko mpwemu yera utangure kuvuga ubutumwa bwiza mu bushobozi. Utangure kuvuga ubutumwa bwiza mu bushobozi. Icya gatatu kigaragara nuko ngo bamaze guhabwa mpwemu yera baravugishijwe n'Imana kandi baravuze indimi zitamenyekana. Kandi turaza gusengera abantu mu izina rya Yesu. Turasengera abantu mu izina rya Yesu. Abarambiwe bavuge amen. Hallelujah. Hallelujah. Igihe tuvuze mpwemu yera ntidushobora gusimba ivyo ntidushobora kureka kubivuga. Hallelujah. 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 Hariho ubuzima abana b'Imana dutekerezwa kubaho dufise mpwemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Bwira mugenzi wawe ati abakunzi ba mpwemu yera. Bwira mugenzi wawe ati abakunzi ba mpwemu yera barezwa, basenga mu buryo bwa mpwemu, ntibabaza mpwemu, ntibamuzimya, ntibamucokora. Hallelujah. Abo n'abakunzi ba mpwemu yera. Subiramo ati abakunzi ba mpwemu yera barezwa, basenga mu buryo bwa mpwemu, ntibabaza mpwemu, ntibazimya mpwemu, ntibarogota kuri mpwemu, ntibazinga Bibiliya. Subiramo kandi abakunzi ba mpwemu yera barezwa, basenga mu buryo bwa mpwemu, ntibababaza mpwemu, ntibazimya mpwemu, ntibacokora mpwemu, ntibazinga Bibiliya. Subiramo kandi umubwira ati abakunzi ba mpwemu barezwa, basenga mu buryo bwa mpwemu, ntibazimya mpwemu, ntibarogota kuri mpwemu, ntibababaza mpwemu, ntibazinga Bibiliya, ntibazinga Bibiliya. Kubera ko mpwemu yera avuga ijambo ry'Imana. Mpwemu yera avuga ijambo ry'Imana. Mpwemu yera avuga ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Mpwemu yera ibintu ngomba gusozererako. Mpwemu yera twamuhawe nk'ikimenyetso. Amen, amen. Bwira mugenzi wawe ati mpwemu yera twamuhawe nk'ikimenyetso. Uri kurasoma mu Bikorino ba kabiri igice cya mbere ku murongo wa 22. Hallelujah. Ugasoma mu gice cya 5 umurongo wa 5 hatubwira ngo mpwemu yera twamushizwe ko nk'ikimenyetso, kandi baca batubwira aho nyene ngo twamushizwe ko, ngo twamuhawe nk'ingwate. Bwira mugenzi wawe ati mpwemu yera twamuhawe nk'ikimenyetso. Mpwemu yera twamuhawe nk'ingwate. Aka kantu nifuza kugatangamo umuco. Tuvuze ko mpwemu yera twamuhawe nk'ingwate, uramaze kubona iyo ugiye gusaba credit kugira ngo ukore umugambi kanaka, urayisaba ari amafaranga menshi, ntibashobora kuyiguha uko nyine. Hari ikintu bagusaba, icyo kintu bagusaba cyitwa ingwate. Umenga mu Gifaransa bacitwa gage. Hallelujah. Ingwate bisigura iki? N'igihe wogenda urafise ingwate wasize, kandi iyo ngwate utanga ntigira agaciro kari munsi
y'amafaranga baguha. Praise God. Ntigira agaciro gato ka kredi urondera, kandi uyibahaye ukabahereza iyo ngwate, naho uzogenda sibo bazohomba, niwe uzohomba. Kandi mu gutanga ingwate uba uvuze ngo kijya kintu, naho wowe uri kuragura parcelle, hari ikintu cya mbere bagusaba, bakubwira ngo ingwate cyangwa avance. Haleluya. Ati tanga ingwate, tanga avance. Bisigura yuko kijya kintu wagikunze, wakigize gwawe, naho kiri hariya cyabaye kiritirirwa wewe, umunsi umwe uzoza kugitora. Imana ihabwe icyubahiro. Bisigura rero ko twebwe Yesu yaraducunguye, aca tugumiza ku isi. Mugabe ikintu yakoze abwira Satani, yaduhaye mpemu yera nk'ikimenyetso. Praise God. Yaduhaye mpemu yera nk'ikimenyetso. Ikimenyetso kibwira isi na Satani ati barya abantu ni gwanje, barya ni gwanje. Batanguye kuronka bariki ikimenyetso canje cya mwemu wanje, bari mu isi, naho bari mu isi Satani barya si gwawe, maze ndabatangiye ingwate. Iyo ngwate ni mpemu yera. Umunsi umwe rero, haleluya, nzoza kubatora kuko bitirirwa izina ryanje. Wewe wahawe mpemu yera, waratangiwe ingwate. Uwo mpemu wamuhawe nk'ingwate kubera ikiguzi. Haleluya. Yesu yaranakirishe, hasigaye kaza kugutora. Ikindi naco biri tubwira ngo twahawe mpemu yera nk'umushuzo. Twahawe mpemu yera nk'umushuzo. Bisigura iki? Umushuzo ni ibintu vya mbere kuvyeze. Amen, amen. Imana yaraturavye turi muri inosi, iravuga ati jewe ngomba kubakorera ikintu kugira ngo mutangure kunezererwa ubuzima bw'ijuru. Ntimuzobujamwa mubugiyemo giturumbuka mu ijuru, mutangura kubanza kumva umushuzo w'ubwo buzima bw'ubwiza buri mu ijuru mukiri ngaha kuri inosi. Nico gituma abana b'Imana dutangura kunezererwa ijuru tukiri kuri inosi. Abandi bariko baraharirira, abandi bariko barahapfira, ariko twebwe tuhari dutabara bari kuri inosi. Tuhari turiko turakorana n'Imana kugira ngo Imana ikize abantu benshi kuri inosi, kuko Imana yaduhaye avangu, yaduhaye mpemu yera. Haleluya. Nk'umushuzo. Bwira mugenzi wawe ati mpemu yera n'umushuzo. Mpemu yera n'umushuzo. Mpemu yera n'umushuzo. Bwira mugenzi wawe ati mpemu yera aragukunda. Wugara amaso yawe. Haleluya. Wugara amaso yawe. Wugara amaso yawe. Mpemu yera aragukunda. Twaramugabiwe. Yaraje kugira ngo nitugume tumeze kwa kundi. Yaraje. Uyo ni wazotwigisha ukuri kose. Uyo ni wazoturongora. Mbega murabizi yuko Yesu yarahejeje igikorwa ciwe mu kuducungura, ariko no musi mpemu yera niwe afise igikorwa gihambaye cyo kutweza, cyo kudutambukishiriza mu ijambo ry'Imana, igikorwa cyo kuduha ishusho Imana igomba. Uno musi urakeneye mpemu yera. Uyu musi urakeneye mpemu yera. Shengero ry'ubwiza, ntitwogira ubwiza bwa Yesu tudafise mpemu yera. Ntivyoshoboka. Ntushobora kuguma muri Kristo nawe ngo agume muri wewe bidaciye muri mpemu yera. Ijambo ry'Imana ari muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 14 hatubwira ngo ntushobora kuguma muri Kristo nawe ngo agume muri wewe bidaciye muri mpemu yera. Ubuzima ru Kristo ntibushoboka mpemu yera atarimo. Imisozi myinshi ntishobora gushingurwa bidaciye muri mpemu yera. Mpemu yera afise ubushobozi. Yabwiye Zerubabeli ati Zerubabeli, si kubw'inkomezi zawe, si kubw'ikindi kintu, ariko ni kubwa mpemu wanje. Hari ibintu byinshi utazoshobora nutiterera mu ruzi rwa mpemu yera. Reka mpemu yera kogeshe muri urwo ruzi rwo gushobora gukora ibikomeye. Uyo mpemu yera niwe dushoboza gusenda abadayimoni. Uyo mpemu yera birateye ubwoba muri deliverance, kugira deliverance umuntu igihe ataza agaciro ka mpemu yera mu buzima bwiwe. Ndabisubiramo, birateye ubwoba kugira deliverance umuntu iyo ataza agaciro ka mpemu yera mu buzima bwiwe. Wopfa umureka kumugirira deliverance kuko ubu mwexpose, ubu musize ahantu aba atake n'impwemu zigwije inshuro ndwi, kubera ko mwisi impwemu zirubaha impwemu zikuru zazo. Nk'uko mwishamba
ibikoko byubaha ibikoko bikuru byavyo, nk'uko abantu bubaha abantu bakuru babo, niko no mu isi y'imwemu, imwemu zirubaha imwemu nkuru zazo. Mwemu yera niwe mwemu iganza itwara izindi mwemu zose zo mu isi y'imwemu. Zaba izo mu bwami bw'umwijima ziratinya mwemu yera, zirubaha mwemu yera. Nico gituma birateye ubwoba, birateye ubwoba kugirira deliverance umuntu agacaguma ikibanza carimo imwemu mbi akigumije kiri libre. Bibiri tubwira ngo haca hazi izindi ndwi zigaca ziba 8. Nimba uwo muntu yari afise imwemu 5 acagira imwemu 40 mbi, uyo mwemu niwe adushoboza gukora ivyo, niwe adushoboza kugira umwidegemvyo. Haleluya. Wugara amaso yawe nabigusavye, wugara amaso yawe. Ndazi ko mwemu yera ari muri kino kibanza, ari muri kino kibanza. Araza kuguha ikimenyetso cawe, araza kuguha kado yawe, araza kuguha kado yawe, araza kuguha ikimenyetso cawe. Ndagusabe wugurura umutima. Twavuze yuko ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, nawe utamubona araho nyene. Muvugishe. Nimba wumva womanika ibiganza, umanika ibiganza muri ino atmosphere, muri ino ruzi nyene. Nimba wumva wosenga usenge, nimba wumva wokwirekurira mu biganza byiwe irekurireyo. Uko nyene uvyumva ntiwugara umutima, arakubona, arakwegereye. N'Imana ibera hose icarimwe, akora byose, ari muri wewe kandi ari kuri wewe. Mwugurura umutima. Ndagusabe wugara amaso yawe. Rabasatarabari, wugurura umutima wawe. Uyu munsi ntuze kuva ngaho meze uko wari umeze. Arashobora kugufata akagukoresha ibihambaye. Ba Paulo yarabatwaye mu ijuru rya gatatu, yarabatwaye mu ijuru rya gatatu. Ibitutu byabo byarakiza abantu kubera ubushobozi bwa mwemu yera bwari bubashigikiye. Nawe uno munsi arashobora kuguhindura uyundi muntu. Nababwiye Otiniyeli yari umuntu asanzwe, ariko mwemu yaramaze kuza ntiyagumye ameze kwa kundi. Shakatapara. Ndagusavye gatoyi we wugare amaso yawe, ariko wugurura umutima wawe, wugurura umutima wawe. Hari ibintu agomba gukora mu buzima bwawe. Nturabe mugenzi wawe muri kumwe. Niwumva woryama uryame, niwumva worirurire, niwumva wosenga usenge, niwumva woboroga uboroge. Mwemu yera ari hano, afise igikorwa ciwe kugira ngo uno munsi akugire uyundi muntu mushasha. Twarahiriwe ko turi ishengero ryizera mwemu yera no gukora kwiwe, twama twabonye ibikorwa vyiwe. Sharababababa satarababababa shandaragadaba regrezovagaya ya rababasovagada ya karebrasova ya kotapalea rebrasuvakaya rantapakalegedebe ragabaya. Nimba wumva mu mutima wawe hari indimi zitanguye kuza, nimba wumva hari uruzi rumeze nka Freve, rumeze nka Oseya, rutanguye kugusekuwa, reka rugutware, reka rugutware. Ayo majwi uri kurumva yumvire. Nimba ariko arakwemeza icaha, ni mwemu yera, ni mwemu yera. Nimba ariko arakubwira ibyo kugororoka, ni mwemu yera. Nimba ariko arakubwira ukuri kose kwa Yesu, ni mwemu yera. Itere mu rugo ruzi, itere mu rugo ruzi. Rababashataraba ya nturaba umugabo mwazananye, nturaba umubyeyi wawe, nturaba umugore wawe, nturaba umuntu wese muri kumwe. Raba wewe ngo bari biyugaranye. Mwemu yera yaraje, mwemu yera yaraje ngo umwe wese yararose kimwerekana ko mwemu. Shatarabaya rababababa sandaraba. Wugaye amaso yawe, wugurura umutima wawe. Karebro sovagalemele karababababa sandaraba rebebebebe sekete. Byaranse kusenga. Wibuke yuko mwemu yera ari umuyetesesere wawe, ifatanye nawe muri kino kirere ciwe. Byaranse gusenga, nguyo ni wadufasha gusenga mu ntege zacu. Iyo usenga muri bintu utamenyekana, mwemu yera
abariko aragushigikira mu isengesho. Reka akanwa kawe ntucereze, ntucereze. Reka kino kirere kibe satire n'ubwiza bw'Imana. Karababababa sakatarabaya seketepelegadeba shantarabaya. Niwe adusengesha mu ntege nke zacu. Karabababa satara